Obere turi ku kivi nkuko abatanga kori bari barabisavye bavuga bati ubumashini baraburonse bati ariko kubukoresha ntibiriko biroroha. Twaje twiha ihangiro rero yuko twokwigisha abatanga kori tubasanze ku kivi, kubera benshi ari abadandaza, twagira duti boza tukabasanga hafi y'aho bakorera. Murabona aho ngaha mu Buyenzi turi hafi y'isoko ku metero zitarenga 200 y'isoko, kugira ntagire umudandaza n'umwe avuga yuko yabuze akanya kuza kwiga kano kamashini. Nkuko mwabibonye rero abakozi bacu bariko barabigisha uko gakora. Akamashini rero nkuko mubizi ntigahindura uko umudandaza asanzwe akora urudandaza rwiwe, ahubwo kaza gufasha kugira ngo ntihagire ikoro na rimwe ritakara. Ko nkuko mubizi ikiguzi cy'ikidandaza cyose kigizwe n'ibice bikuru bitatu. Hari ikiguzi umudandaza yakiranguyeko, hariho inyungu yiwe, hariho n'ikori. Inyungu umudandaza ija ku mudandaza nyene, inyungu nayo ikori nayo ikaja muri leta. Ako kamashini kaza gufasha rero kugira ngo umuce wose umenyekane vuba bwango kandi byo wategereza kuja. Izi nyigisho riko zibera ikibiriraho aha mu Bujumbura, kuba mu Buyenzi ziko zibera ngaha kuri Paroisse Saint Augustin mino sare murimwo, abo muri Asiatique biriko bibera kuri Centre Islamique, kugira ngo muri Asiatique baje hafi, kuba muri Centre Ville ko bibera muri Seprodric ni abakozi ba Obere bari. Twamenyesha kandi neza aho biriko birabera ngaha i Bujumbura ekana na hagati mu gihugu, n'abatanga amashini baba bahari, ugakeneye bagenda bakaguhaye ugaca ugenda unize. Hagati mu gihugu naho biriko birabera i Gitega, ko birabera mu Rumonge, i Muyinga n'Ingozi. Ibibanza mu itangazo ikigo Obere cyasohoye biratomoye neza. I Gitega biriko bibera kuri sare bita Parumere, i Muyinga ni Hotel Ishimwe, mu Rumonge muri centre communautaire aho bita ku Baporoti. Hanyuma mu zindi ntara naho ukeneye kwiga akamashini agenda ariko cya Obere kimwegereye kiri hafi yiwe kugira ngo yige kandi amenye ukoresha ukambibazo biza gutuma haboneka umuco ukwiye. Buja 24 yavuze ati ahandi mu bindi biko gatanga ku buntu, ati mwe kubereki mukagurisha, igihugu niyo ntumbero cihaye ko kano kamashini leta niba kashizeho, abakozi ba Obere bakiyumviriye bariyumvira no buhinga barabushiraho, ni mu ntumbero yo guterera n'igihugu, kuko urishe ujya miliyoni n'500 n'ubundi buryo bwo guterera mu gihugu, kandi nawe ukaba witerereye ko kaje kamashini saho gutoza amakori gusa. Kaya karafashe n'umudandaza nkuko mwavyumvise, karatuma umudandaza gwiwe amenye ingene ruragenda ku mwanya, kandi karatuma n'ubusuma bwahora bugirwa mu rudandaza gwiwe bugabanuka. Ni ukuvuga uri umudandaza nk'akarorero nobaha uriko uradandaza, kaya kamashini karakwereka igihe mu bubiko bwawe ikidandaza kigire gihere, karaguha ubutumwa babwira gati ikidandaza kigire gihere amuja kurangura. Umva gaje bakingiye wa mudandaza ubwa mbere yuko yari kubona umukiriya aje ati makino kidandazwa, hanyuma agashasanga ntacafise akaba ahomvye umukiriya. Karamufasha rero no gusuzuma ibidandaza vyiwe, igihe afise umukozi arashobora kuza karaba mu kamashini vyo yadandaje agashobora n'amahera bijanye. Bwa busuma rero bwo kwibwa n'abakozi avuga ko atadandaje, agafata amakarato agaragara agapanga mu mangazini n'ibidandaza vyagiye, ivyo bishe bigabanuka. Kindi naco bufasha ku mudandaza hanini buramufasha kugabanya amatati yahora agiriranira n'ikigo Obere. Hari abadandaza bahora babeshegwa, ugasanga nakavuga ko ikintu kigurira iwawe Obere kaza kuronka amakori giritiwe waradandaje kwa naka, ugasanga ivyo bintu murabitanako fagitire yanswe n'intoki ko rose ushobora kwandika udashaka, agashira ko n'ifu yawe izina ryawe, hanyuma akagira ati naguriye kwa naka. Twaza kubutoza amakori rero iyo fagitire ukabutia fagitire si yiwanje. Mwakano kamashini gaca gatuma
ayo matati adasubira kuhaba. Muca mwumva neza yuko kano kamashini kubona twafashe ko kogugwa nikaza gufasha igobere gusa, karafasha n'umudandaza. Kukagura rero ni hugura ikoresho cy'akazi, kujya ugura imashini yindi ukoresha mu kazi kawe. Wanashaka igiciro ntikivuna, baragerageje bagakora kamakori, nta makori kariko, iyo kari kamakori kaba kazimvye gusumba. Kwazinga kuri ngaha mu Burundi akorerwa hanze. Aravuga ati ko mwafashe ko abo gakoresha arabari hejuru y'imiliyoni 25 ku mwaka. Mu bisanzwe umuntu ari munsi y'ayo mahera ni bake cyane, kuko muharuye muza gusanga umuntu aca imiliyoni 25 ku mwaka aca hafi 69 ku munsi. Niba utiki isanzwe igurisha ibiro nka 10 vy'umuceri canke 5 vy'ibiharage ayarayaca ku munsi. Nukuvuga ni make ashoboka abagakoresha banashaka bari hejuru y'ayo mahera nawe nyese banini cyane. Uraba neza 39 mwese murafise imiryango ubisumisha bingana gute? Mwibutiki imwe ntibiherera yo ku munsi. Ko cibona neza ko aya mahera atari menshi kandi abatezo gakoresha baba benshi kubera abarenza aya mahera ku munsi ni benshi cyane. Twafatiye kugira rero tureke kuja kwitaho bato cyane gose, uza gusanga umwe afise 10,000 ugasanga niyo reka gakoresha, twagunze guhera kwa abo hejuru. Mugabo n'abandi bose bateza gushikirwa kugira ngo urudanoza gose rubere mu muco. Abundi yabajije agira ati abaza kwiga ni bake. Nivyo twafashe no minsi 5 kubigisha baza ari bake bake. Mugara agomba rero tubakebure abadandaza kuko amateka aratomoye. Cyangira ko n'ikibazo umuntu abajije ibihano acha yumviraho n'inyishu. Ni kuvuga akamashini kuvuga toye hariho iteko nshikiranganje rivuga yuko inyuma y'imisi 2 kuvuga toye uteza gutangura kugakoresha. Benshi rero bagomba bavuga ati ntibikunda ko tugakoresha kubera tutize. Turumva ivyifuzo vyabo tumba birafashe, tugira isekeza rero, isekeza yo gutanga inyigisho arize mwabonye ngaho no munsi, twigishe ibujumbura kandi tubasange abasanze bakorera ku kivi canke abegereye kugira ngo tubigishe iyo nzitizi have ibisha bikurikira no gukurikiza itegeko. Hari ingingo yo mu itegeko rigenga amafaranga ritikoresha ivuga yuko udakoresha akamashini tuzogakoresha acahanishwa 100% y'ihadabu y'ikiguzi cy'ikintu yadandaje. Ni wadandaje ikintu cy'ibihumbi 100 ukagidandaza utakoresha akamashini kandi ugafise baca gucira ibihumbi 100 y'ihadabu ugacyuririra. Hanyuma no ku muguzi hari ibihano bihari tigaje n'icyo cyo gitabo nyene nababwiye iryo bwirizwa. Umuguzi nawe yaguriye umuntu ntamuha fagitire yo mu kamashini, bamufashe n'icyo gidano ta fagitire afise ni 20% y'icyo giciro cy'ikidanazo yari afise. Hari n'iteko shikiranganje riko gusohoka ry'umushikiranganje cya leta risaba yuko abantu bose bagurisha muri leta batanga ibidanazo muri leta bategerezwa gutanga inyemezabuguzi yaciye mu kamashini. Ataruko ugiye kurihisha amahera muri leta uri karakurisha gukata 20%. Ndamuvise ibihano wari yavuze ibihano acha yumva inyishu. Aravuze ati aragenda ku rubuga agasanga nta connection zihari, aho no gutandukanya ibintu akamashini niga ata connection irimwo ubandanya fagitira nikakubuza gusohora fagitire ubuntu kata connection ihari. Uza kugira ngo nta connection ihari ngo siniko ndafagitira azoba ari ugwitwaza kuko kabandanya gakora gusa kaza kuzirungi kugira banditse message muri WhatsApp mwese murazikoresha ata connection urandika message mugabo ntigenda, mugabo message urayandika nuko maze kugira fagitire urayikora mugabo ntigenda, mugabo connection je naho ica mu gatonya ikigenda niza kubuza fagitira rero ngo nta connection ihari. Kugishe cy'amatara akunda gucika kuri aka mashini kamaze umuriro imisi 2. Wanashaka arabigira ugwitwazo, turabizi neza amaye nkora akunda gucika mugara arabigira ugwitwazo. Ugasanga telefoni yiwe iriko irakora ara telefone atangorane yashyize ku muriro mabonga akamashini ngo ntiyagishyize ku muriro aba yagafashe iminenegwe. Yego birashika ugasanga byakunze byamugoye
ntivyakunze ko agashira ku muriro nta matara yaronse birashobora gushika mugabo usanga telefone ibiri kirakora akoresha mu gutelefona mugasanga akamashini kariko karaka umuriro bikoresha numwe ni kuvuga akamashini yagashize ku muriro na telefone akashira ku muriro kaba kuzuye imisi ibiri ka telefone nyinshi murabizi izirenze umunsi si nyinshi maka akamashini koko kamara imisi ibiri karimo umuriro kandi kariko karakora aravuze ati hariho impungenge z'abatazi gusoma no kwandika ego turabizi hariho turiko turategura akamashini uzotegekanya ubwo ako mu Kirundi nivyakunda cyo tukabashikiriza kugira ngo vyorohe muga naho biruko uravye akamashini na y'amatelefone mu Android bisa nk'ibikora kumwe dusanga muravuze ko atazi kugakoresha Android aheha azi kuyikoresha neza acavuga akamashini ngo ntavyonzi gusa abatabizi zogerageza ibishoboka imyitwarariko yabo nayo itora umuti ni ukuvuga kugashira mu Kirundi birakunda mugabo murabizi neza hari amajambo akunda gukoreshwa mu Kirundi ukunda gusanga ataja mu bihurirana neza riba rihari mugabo azogerageza abahinga babiriko ako kamashini kugira garonke ururimi rw'ikirundi umuntu akoresha ururimi yumvamwo uwabajije ati none kamaze gukoreshwa neza mubona amakori azozoka ku rugero rungana gute nta biharuro nazanye ngaho ubu nyene mugabo ibiharuro birahari kuva mutanguye gukoreshwa honyene amakori amaze kuduga nka TVA iramaze kwigwiza hafi kabiri uko nofatira aho ntumbereye mu batanga kori banini imbere yuko kano kamashini kaza ku kwezi hatozwa imiliyardi 12 hagati ya 10 na 12 za TVA yonyene mugubu unye tugeze hagati miliyardi 24 na 30 ku kwezi nukuvuga bitumwa niki bitumwa nuko rya kori kuva umuguzi aririshe turibona hageze no kumenyekanisha amakori ntubuke ibihindura za gusanga twamaze kubibona haravuze ati nta mpungenge zo gucisha ku ruhande izo mpungenge nizo zatumye haje kurya bihano uzocisha ku ruhande azoca ngo barya bihano murakoze